Ndaramukije abakunzi badukurikirana ndababwira bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye ni MC Benita nko musanze mubizi nkaba natembereye umusesanguzi ndamusanga mu rugo kandi ndamuha umwanya kugira ngo aturamukirize n'abakunzi murabona neza ko ari ahantu hameze neza karibu cyane bona musesanguzi ya urakoze cyane Benita reka nandi ndaguha ikaze hano kwibarabara umuhani wanje neza kungendera naguteye surprise waruse benshi kandi ego ya ni byiza cyane ndumva turamukiza abakunzi unatubwira n'ukuntu ubu umerewe etirigene n'ikiragenda ikacingiko ko ndamutse abadukurikirana abari hose abadukurikirana bari ku butaka bw'u Burundi East Africa Africa hose muri rusange ndazi yuko hariho n'abandi benshi badukurikirana bari mu Africa nabo nyine ndabaramukije kandi abahe nikaze mu kino kiganiro cyacu amaje meze bon umva ko nigiri cyangwa gusohoka neza cyane sans doute aduca nk'ijya yejo ndagaruka mu gakino mu Rwanda ego urakoze cyane tuko turumva amajambo menshi ndetse no muri commentaire mu biganiro kugenda ukora tuko turabona ko bavuga yuko baba baraguhaye acide canke se bareka twifatuko kandi bakaba bavuga ko ari abanyarwanda baba bakorotse ubivuga ko igibora musesangutse bo Jewe n'abanyarwanda ntaco dupfa n'abanyarwanda ntaco dupfa ngira nuko ukunda ko bavuga ko cyane noneho mu kindi bavuga ko urupfu n'imfane bijana iyo umuntu agwaye nkoresha imvugo nka John sanzwe ndiko ndakorera muri secteur batigeza kurondera bimwe n'ibindi bavuga ku magwara yanje babyagiza bakanaka so gusa igihe naringwaye kandi naringwaye kavuma narabaye hospitalize ari nubona abanyagize commentaire mujyano twakoze ejo avuga nk'ibyo uvuze ngo wasimbutse ngo uburozi bw'abakanaka singombye kubavuga amazina mugabo tu icingenzi nuko Imana yankigije ndayishima kabisa kandi ndiko ngiheta bisa sandu toko nabikubwiye kuba cyane ndagaruka kwashikiza amakuru soso yemeye ego reka ndagushimire cyane rero naje duhuriye muri commentaire mu mpamashugwe yiwanje kumurabona neza ko umusesanguzi ndamurondeza urushinge kugira ngo ashobore kuduha byinshi mu makuru akagenda avugwa reka cyo twibandanyiriza ahubwo nabonye yasavye ko wuzura ko ruboneka tuzovyumvira nta kibazo reka twibandanize bwana musesanguzi tuvuga ku makuru amwe akagenda avugwa muri kano karere k'ibiyaga bigari hariko haravugwa ko kwiraswa rya Colonel Nanga bavuga yuko yoba yarashwe n'u Rwanda canke se n'abandi tatavuze mu makuru bagiye utanga turifuza kuduha mu muco kuri ikintu eske turashaka kumenya icyatumye araswa habaho iraswa rya Colonel Nanga bo nabivuze kare nabibwiye neza navuze ko d'abord Colonel Nanga iraswa ryiwe umuntu ashobora kurishira mu mice itatu yego ariko uyu munsi ngiye kubereka impamvu Colonel Nanga ashobora kuba yabaye elimine n'igihugu cy'u Rwanda bo ico mwamenya cyambere nuko uyu Colonel Nanga ninde yego Colonel Nanga nawe ubwiwe arivugira yuko ari we yahaye ubutegetsi President Antoine Tshisekedi atabimerite ko uyu Nanga niwe yarasanzwe arongoye kandagite umugwi wigenga wategura amatora mu gihugu cya Congo sivyo lui-même en personne yaravuze ko donc il a proclamé ko Chirombo yatsinze amatora kandi atatsinze amatora sivyo deuxièmement uyu Colonel Nanga n'umubantu donc c'est tampio u Rwanda rwari rufise iri clé donc ni pio bakoresha mu kurekrita ababantu mu kiya kiroberi cyabo donc l'étranger yabona ko byatuma abantu batabura yuko Kayirma M23 atari gihugu cy'u Rwanda uyu rero Colonel Nanga igihugu cy'u Rwanda caramubikije amabanga atagira uko angana menshi kabisa umve ngo amabanga menshi ya M23 uyu Colonel Nanga yaje byoshika rero kaba ari iryo raswa ariho ryo wajya gato ndaza kuhashika ubyumve yego kandi wanashaka hariho n'ibyo atari sanse kumenya yabaye oblige kumenya kubera yuko bamuhaye ijya post icambere ngiki ngomba ndakorete ikintu gitangaje cyane abantu batari ko bariyumvira uyu Colonel Nanga arashwe inyuma yaho bya Mungu arasiba yego
note quelque part Vyamungu n'umubantu Corneille Nangaa n'umubantu dès le début y'izi ntambara twarababwira yuko aba bantu bariko barakoreshwa mu izi ntambara zose nkamwe hazoshika yuko izunyeshamba zishika kuco zipfuye zizoca zibagenza gute zibera imina neza cyane donc niko basanzwe bakora ibi bitwara byerekanye bitangabo byinshi igihe FPR inkotanyi ibona ko igiye gufata u Rwanda aba bantu bose yaragize ibiraro yaciye ibera imina donc ntiyabaye amahirwe ariko iyindi nzira ishoboka ni uyu Corneille Nangaa yarabaye obstacle ku mugambi wa wizinyeshamba no mama M23 ntabwo yari ifise umugambi wo gushaka gushika Kinshasa jamais donc bo umugambi wabo ni balkanisation kugira ngo abadukurikirana benshi mwarashuye kubona kiriya gitabo kivuga ibya empire plan ya empire hima ni gitabo donc abahima banditse bonyine ubwabo berekana imigambi bagomba gushikako so gushika Kinshasa gukora ubutegetsi bwa Kinshasa ntibyari birimwo muri plan ya empire hima mugabo Corneille Nangaa bamaze kumwimplika muri kano gakino ka M23 lui n'a pas voulu kubandanya plan zabo yashatse kwerekana yuko afisi yindi migambi yiwe itandukanye n'imigambi y'abajya bahima bajya bahima bo bikeneye balkanisation gusa bakeneye Kivu yonyine nta Kongo yose bakeneye mugabo uyu Corneille Nangaa yivuza mugano wabandi ngarakivuza nyene lui avuri gushira muri agenda ziyanyeshamba yuko bagomba kugwana gushika Kinshasa donc uyu Corneille Nangaa yivuza yabaye elemagena ku mugambi wa balkanisation neza cyane abenshi nuko batabitahura neza no mama uyu je pourrais dire yuko wanashaka en d'autres mu yindi nzira yoba yarabaye intaza kubwizinyeshamba za M23 kuko zozo deja à 90% baramaze gushaka ku mugambi wabo à 90% ko deja ufashe ibice baramaze gufata ukaraba ingabo bari bafise à 90% balkanisation yari amaze kuba mugabo kubera Corneille Nangaa yivuza we yabumvisha yuko bagomba gukuraho Kirombo byanka byakunda iyi balkanisation byagenze gute yaciye ipfa yarapfuye so birashoboka rero yuko babonye ko bagomba batakaza abasirikare babonye yuko bitagikunda yuko bashobora kwavansa bimwe n'ibindi baca bagira iki baramwemerera Nangaa yivuza donc izi systeme zaza abantu zose ndavuga aba bantu bariko barakoresha novuga baba bafise ubwenge bacu ubwenge duhereye kuri uyu mujenerali baheruka kurasa yarashwe na Blackwater Vyamungu tugende kuri uyu nyene Corneille Nangaa yivuza niyo mapiyo bari bafise akomeye muri Nuzenya muri M23 uyu Nangaa yivuza ari coordinateur wa activité uyu Vyamungu yari byose Vyamungu yari niwe yatwara mu operation yose yari nawe deja yashaje na renseignement donc abara amazi kubera imina n'ababantu umubantu asigaye muri M23 afise jambo donc nizo systeme bamakoresha nkomeza kubwira ababantu bariko batakaza umwanya inyuma y'izinyeshamba ni just lose time inyeshamba zirakoresha zikwereka iyo mvuze inyeshamba mu mve FPR inkotanyi barakoresha bakwereka imbere yuko azuba ari heza kandi bakagwana amafacto n'akagaragara mugabo agacu gatangiye kuboneka baca bakugira gute bagukase baca bakwera imina ibi baramaze kubikora ahantu henshi cyane gose ibi ni navyo bagomba gukorera mu Burundi ba Godefroid Niyombare mu majambo make rero turifuza kumenya impamvu ko turumva ko tugiye mu majambo menshi turifuza kumenya rero ikintu gitumye Corneille Nangaa araswa niba dukunda vuga uri kurabivuga mugabo bwa mbere yabaye intaza yabaye inzitizi y'imigambi itandukanye izinyesha kubera benshi barashobora kwibaza ati ni Blackwater kubera yuko Blackwater yerimina bakuru arashobora kwibaza ati none u Rwanda rukorana nande si u Rwanda rwabarungutse gukora Blackwater s'abanyamerika kuko batamutanga kwigitamba akari Blackwater bigitwa kare Blackwater murashi ariho bamutanze donc ibi ni ibintu
ufise umutwe muto byo kura no kwitaho ariko kandi ranataho ego ucuditse nabajya umenye yuko ico baguhemba n'urupfu nta kindi baguhemba urupfu barakubika gusa hageze aho ibintu bitani bigiye mu buryo finish uyu nanga yivuza nakubwiye ko yabaye obstacle ya balkanisation 2 we ashaka ko izinyeshamba zikorera kuri agenda yiwe alors nizo zamuhamagaye ntabwo ari we yazihamagaye kandi ikindi abantu bamenye niki uyu nanga yivuza bisa nkaho atamutaye namba muri zinyeshamba nanga yivuza nta mutaye yashizemo hari abasirikare yazanye hari ibigwanisho yagutse alors hari ikintu nkeneye yuko abantu mudukwikirana mu menya sibyo dabo iyi ntambara izinyeshamba ziko ziragwana najya gutaka bwa Kongo zayiteguye plus de 10 ans sibyo kandi uyu Corneille nanga yivuza inofi papa ntabwo yari nko muri organisation y'intambara donc muri planification yayo ntiyararimo ni nko mu adopte mu bisanzwe baramukweze bamweseramo we racha na kumenga bamuhaye copy nziza agikona imbere heza uyu nanga yivuza novuga nta mitaye yashize muri kino kirobero niko babaye bumwe forme gusa bose d'abord tumenye ko nta basirikare yazanye ntago rukagenga ngarasambura azane uyu nanga yivuza nta bigwanisho yagiye kwegeranya ngazane uyu izinyeshamba zozo zari zisanzwe donc ziba ubutare hajya kutaka bwa Kongo ubutare ziba nibwo zadandaza zikabuguramwo ibigwanisho ku rundi ruhande zageze kwita amarubingi mu bitandukanye bya Burayi bya Amerika zarondera amapartenariat n'ibindi bihugu rutura ibyo bihugu nibi bya Giriki byaba finance ku rundi ruhande bigwanisha donc uyu nanga yivuza franchement parla nta simba ingeno bivuga donc usibye bya bizuru gusa yashira imbere nta kindi kintu nk'umutaya nanga yivuza yarafise muri M23 donc il est nommé coordinateur wa ma activité donc il coordonne ma activité y'abandi il faut ko nawe yibatse cyo kibazo na ma activité y'abandi kera coordonne donc rero kuba yoba yarashwe nanga yivuza niturondire gauche droite ce sont les américains bamwe hari ibintu nagomba kumenyesha badukurikirana kumbure abatabimenye iyi leta z'ubumwe za Amerika yarabicaje iraba conscientiza irababwira neza mu kinyabupfura mu bwitonzi ntangere irababwira ko bagomba kuva ku butaka bwa Kongo hatabayeho donc batanze kugira bras de fer ils ont résisté none bibaza ko umunyamerika dova muri Amerika azarasane n'izinyeshamba negatif bacha bakosha ama strategie yabo donc les Americains ngine bakora imani gute barondera amatete barondera bajya abantu bari kire nibo beri mina hama bato bagasigara bari iki bari mpehensa ati abarongozi bafise kugira ngo bacike intege coordinateur bafise bien sûr kugira babace intege none babace intege bacha bigenda gute cyasubira inyuma kone nanga yagiziki yabaye inyuma ejo zo kumva n'ufite n'amakenga bagiziki bamutwara M23 usigaye he donc nivyo rero mwumve yuko M23 akayo karahetse akayo kararangiye kabisa donc Black Water iri kukiva ariko kandi nabo nyine ubwabo ose yabo nabo nyine ntabwo bari babanye neza yego ese turo winanga yivuza wewe bari banamugwaye berebye uvyumve ko bari bamugwaye nayivuze neza yarabiciye idiri yabo bari bayihejeje ko barikanitse mugabo nanga yivuza ashira izuri imbere ngo ngakeneye kwirukana Cirombo ngo nawe yamaye ubutegetsi voilà yego niyo membo yarakeneye hari akantu waruvuze bora Msesanguzi cyane nibuka ijambo wavuze mu makuru aheka kudushikiriza yuko intambara ta cizere gihari cyo guhera vuba eske ko bariko barabera imina twagira ikindi cizere yuko intambara yo bigiye gutezura bo ikinara gisiguye neza uguhera ko intambara kugera ko intambara vana yavuze neza d'abord UFPR inkotanye biragoye kwemera ko yatsinze biragoye yego ubuya nubwo bose bobahondagura bakabahondagura mugabo ujya mu chef wabo Kagame agihari yego nazo kwigeremera ko intambara yaheze kandi ntizobe naheze bien sûr kuko aca yihereza yindi marge yo gutegura izindi ngamba niko bimeze mugabo sino reka ndayitisezo bakoraze ko mu 23 migeno igirwa n'amasezo atandukanye iyi sezo iyi iri ku musozi yaheze wibuke yuko zironyeshamba zatangaje yuko hazogera 1er Novembre batagikoresha document
donc document officiel ya sinywe na Kinshasa ariko kandi usibye ko Kinshasa nayo yabigize ibanga ntangere itashinye kubishira hagaragara burya nawe yarasinye yarerekanye yuko uku kwezi kwa October kuzoja kurangira imaze gukora amahinduka atagira uko angana kuri M23 uyu munsi nanga yivuza yarashwe bya Mungu yararashwe hariho nabandi benshi tutazi irengero ryabo twabaga imiganiro biheze aho bo babeshe ngo bakoze ibyaha barahanwa n'ibindi uyu munsi ko turabona igisagara ca Bukavu na Goma inyeshamba zafite umwidegenzo abawazarendo nibo basina ariko barahasiona ijoro n'umurango mu kwinjira mu gusohoka hose hagaragara abawazarendo reka ubu tutareke 20 hacasigaye iminsi 10 kugira ngo kwezi kw'icumi kurangiye reka turindire yuko ijyalo premier bihaye izogera mugabo amahirwe yo kwa ijyalo premier igera ni make cyane gose kabone yuko ama systeme yose ubwirinzi bari bafise kesa so ayo muri Nord Kivu kesa so ayo muri Sud Kivu yose yarabaye détruit reka rero tubereze umwanya kumbure umwanya niwo uzoduhereza ukuri kose Yes, turumvise neza rero muco bwana msesanguzo duhaye kwiraswa rya Colonel Nanga. Benshi rero badasubiye kugira amadidane babibaza ati Colonel Nanga yaba yahowe iki ibintu nk'ivyo murumvise ukuri. Yes, abakunzi rero bwana msesanguzo mumbabarire cyane kuba nagenda mugora kandi akigwaye mugabo yatugiye kameze neza kameme mungirira ikigonga. Nonge ndamushimira cyane kumpa umwanya ngo tuyagire benshi ku bantu bagifise urujijo numva menga no gushimira cyane. Ikananje ndagushimire kandi shimira nari badukikaye muri kino kiganiro kumbure ndanabashimire kandi n'ukuntu abenshi banyeretse yuko bari bankumbuye kandi nanjye franchement ndabakumbuye ndanabakumbuye kandi bizira yuko kumbure ejo Imana yashoboza canke hirya yejo dusubira muri studio hama dusubire gukora kuri kwano neza cyane turagushimiye cyane rero byimva mutima nongera nsaba abakunzi bacu canke abakunzi ba BF n'abandi yuko twabana tumusengera bwana msesanguzo ko murabona neza ko murumva neza ko atorohewe abantu sibeza abantu sibeza bien sûr ndabashimiye rero byimva mutima mwe makomeje kudukurikirana twababwiye neza yuko commentaire ari kibanza twasigaje cyo kugira ngo mutubwire ivyumviro byanyu ibibazo mugira mu vyandike tuzobishura kuko tuzogana dukora ibiganiro murakoze cyane ndabashimiye naho uta ciao ciao